Yes, bakunzi ba Nkirebutsi TV, reka tubashimire tubipfuriza amahoro y'Uwiteka, tubipfuriza kandi umwaka mushasha mwiza kuri mwebwe mwese. Rero nkuko mubibona aha turi muri komine ya Mabayi, ku mugwa mukuru wa komine Mabayi, aho tubonye abantu benshi cyane, benshi sinzi bari bahari batanguye kinaga urukino rw'umupira w'amaguru, bahejeje tutatubona ugwaruka rwambaye imipira yera derere iri yanditse ko n'ibyandiko nkuko muko murabibona. Naho rero nashimye guhamagara umwe muri urwo gwaruka nari mbonye rwambaye iyo myerasi kugira bashobora kutubwira ibyo ari byo canke ibyabereye ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Turabaramukije. Natwe turabaramukije. Meze neza? Turashima uhoraho. Reka tubase manze mwidondore badukukira ku Nkirebutsi TV. Njewe ku mazina nitwa ngenda kubona Rodrigue. Sanzwe mva ngaha nyine Mabayi sinumushitsi ndi muhira. Twabonye mwambaye imyambaro muri benshi ibintu bisa nka uniforme bimeze gute? Uko ubibona ngaha ku bantu bazi agafaransa nako igifaransa. Ni fondation sinzi mu Kirundi. Mwamufasha mu Kirundi fondation. Tukaba turi ugaruka ko ngaha nyine muhira n'abandi bashobora kwifanya natwe mu kugaruka cyane aho twaje tuva kubera ko benshi tukiba ngaha aha Mabayi usanga twaratatanye ku mvu z'ubuzima. Bagize tuti rero haje tuje gusanga umwaka mushasha n'abandi atari uko tutabuzi ibiduhanze mugabo turi bya bike twanasuje kubisangira n'abagize mu zabukuru aho tuvuka. Mu buryo bwo gusanga umwaka mushasha n'abake twara n'uburyo dufise twaje kugira tubasangize ibyo twaronse. Yes, turabona ku muwo mupira mwambaye nkuko mwabitubwiye harantse ikintu ca Reme Foundation. Mbega yatanguye ryari, isanzwe ikora iki, isanzwe ijeje kuza kuraba abageze mu zabukuru kugira musange iminsi mikuru gusa canke hari ibindi bintu bisanzwe mukora? Ni ishirahamwe dutanguye vuba ngabo yatanguje n'ugaruka wo ngaha mugabo cyane twovuga icyumviro hani cyambuye ku bintu yitwa Irango ya minsi no ngaha gusora munsi ari mu bantu bagize ingufu cyane natari ngaha ibi bishoboke. Rero na cyane iyi shirahamwe rifise intumbero yo gufasha cyane abakenyezi n'abana kubera ko hari ukuntu sinzi ko ari societe yacu cyangwa hari uko baduhenze kazi kundi abagore umenga bari kumira. Turashaka bumve ko bafise iso bashoboye abana tubone bakazoza kejo akubu tubatera inkunga tubatera intege ibintu bitere bije imbere kuko uno munsi ntawe umenya nageze kuko umuntu ashaka kugira ibintu byo mu myaka ikurikira abishira mu bana. Abana nabo ntibaregwa abavyeyi b'abamama cyane no batanga imbere ku bana. Rero turarugomba abo bana tubakore ko kugira ejo tuzoronka ugwaruka ruramuka twabanje gufasha ku bavyeyi babitaho kubazi abana n'abavyeyi bafitanye connection usumba abapapa n'abana babo. Ariko rero ni mu mvuro yo gushikira abana n'abakinyi. Yego, mwavuze ko muri muvutse vuba mbega tari banga mwavutse cyane. Oya no uyu mwaka yiri ikintu gikorwa cyambere dukoze. Igikorwa cyane mukoze ni iki nyene? Tugihereye muhira. Kandi mwavutse uyu mwaka nyene. Yego. None atari banga kubyo mwatanze twabonye abantu bafise udusashe uduki tuno hirya mwatanze biki nimba atari banga mushaka no sibanga kubera twabitangiye hagaragara. Gusa twabaha ibyo bashobora mu weekend mu gufungura cyane. Yego. Ibyo bashobora gukoresha mu gufungura sibanga. Ngabo nyine twatanze. Bakunzi ba Nkirebutsi TV mfuna mana babwiye abamusiki kiganiro bisabone cyangwa subscribe hakore ko kugira uko kwashikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Ego Rodrigue, mwavuze yuko mu rugwaruka ruvuka ngaha mwagiye hamwe mugabo rusanzwe ruri ahantu hirya hatandukanye. Iyo organisation yanyu cyangwa iyo Reme Foundation igizwe n'abantu bangana biki? Igitigirire benshi nawe urimo. Najera uyu mutima ntufise twebwe twenyine. Ego. Umuntu wese ashobora kwifatanya natwe kugira bikunde ari kumwe natwe. Igikorwa twiharije igikorwa cagutse cy'umuntu wari wese ashobora kuza avuga ati ngoma nterere muri ibi bivanye n'imbono dufise. Kugira umuntu abasanga urumva turafise adresse turashobora kwitanga. Ego nibyo nyine twoca tugira ko ngahavya bafata umwanya munini. Ego Ariko biroroshe cyane kugira winjire kubera n'umutima wa mbere wumva gusa kushaka kugira ico usangije n'abandi naho ntangora n'ububuze nico bisaba kumva ko umutima ufise. Haramushobora gutera kamo ko umutima w'urukundo musanzwe mufise. Kamo tugatera umuntu wari wese ashobora kuraba ivyo twakoreye ngaha canke hari umuntu ashobora kubiraba abafise ubushobozi bwo kubikora no kubisangiza abandi n'akamu namutere kugira
umuntu wese ashobore kubona igikorwa kubera twita urwaruka bamwe muri twebwe nta buzi dufise hari abafise ubuzi nabo nyene bafise byinshi biba hanze ariko kubera ko tuzi ko kuba hari umuntu ari uwundi twavuze tuti twirengagize ibyo dufise nk'ibibazo usange n'abandi ibyo twaronse turatera akamu cyane cyane mwana diaspora yo ngayo iwacu mabaye bagira inguvu barabe ko antwabo bavuye nta muntu yo kwibagira aho yavuye bivanye n'ahasize turashaka ko komine iwacu ariko twiteze imbere biciye mu gwaruka biciye mu mama n'abapapa muri rusange urabona ni turaba nta saba mama gusa baje rero aho turatera akamo ni leta yacu nziza ikunda bakora natwe turi ku kivi idufashe idufate mu mugongo tworohereze naho isanzwe tworohereza navuga cyane mu buryo turashima ko muzobikora cyane nawe kandi tugushimire cyane tunagusaba ko banayubiha n'abandi nk'abatwebwe muzobahe akaryo ko kubishikiriza kugira ibindi bikunda turanasaba n'abandi kubigira ari benshi kugira kuko nta muntu nahamwe umuntu atera imbere ari umwe yego iyo dufatanye mu nda biroroshye ko dushobora gutera imbere unyegera bwinshi ngo ntibwimba mugabo utagiye hamwe ntibishobora gukunda rero bureka kwimba iyo budafite intumbero turi hamwe birashoboka turi mu ikibiri ahantu hatoya tuca twamara ariko kandi urumva turashimira komine yacu yatwakiye neza uburongozi bw'ikomine yacu aho buva bukagira twanashimira n'abantu muri rusange batwitavye kubera hari igihe sinzi ko ari biba ibitaba ugasanga abantu biba bifata ko ari ububesi rero turashima umwe wese mu byo atereye nk'uko dushimira media yanyu kuba muduhaye akano karyo tunatumirira kuko sino kwihangana tunatumirira ko twofatwa mu mugongo cyane n'umuntu wese afise umutima yuko Imana yamuhezagije yo gisangira n'abandi yego reka tugushimire cyane kuri umwanshi wo kuturonsa twamwe mufatira ko mwavuze muti tugira tuvuge ku Nteretsi TV tumakenguke cyane yego nawe turabashimiye kandi kumaya muduhaye murakoze Imana bahizagiye yo kuvugana n'uyu novuga ko yaje aserukiye aba bashoboye kuronsa izi mfashanyo naciye mvugana n'abashoboye kuronswa imfashanyo ndabasabe nabo bakurikirane bamukije turabakiye umeze neza yego tumeze neza babitanga iki mbo twe batwitwandagije Imana Jean Bosco ntusanzwe bahegandagije Imana mbo je nsanzwe ndi ku mutumba Nyagaseke komine Mabayi tukubona ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mbe wari waje mu biki mbo jewe nari naje kuronka agafashanyo bari baratwemereye uwo mugwi n'ugwaruka mbona ugwaruka uwo mugwi reme tukaba tubashimiye ukantu baduhaye bagwaye iki niki mbo baduhaye umuceri baduha n'ibiharage baduha n'amavuta reka baduha n'umunyu n'amasabune none tukaba tubashimiye kuko igoro maduhaye kugira ngo nacu muduhe umunsi mukuru twari twarawuhebuye none turawurose wababwira iki nakaye kajambo ushobora kubabwira mbo akajambo ushobora kubabwira bazokwame baduhoza ku mutima nk'uko ubwo rwaruka batwiyumviye bazokwame batugirira neza tukaba tubashimiye tubakengurukira murakoze amahoro mama amahoro meze neza musa bakwitanga iki mama Mukeshimana Francine Mukeshimana Francine musanze muvuka he mu Nyarure muri komine Mabayi tubabona ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mwaje gukora iki twaje kuri bene data bashimye kuduha umunsi mukuru twaje rero ngo bawuduhe kuko batwitayeho kandi babahaye umunsi mukuru bawuduhaye babahaye ibiki n'ibiki baduhaye umuceri ibiharage baduhaye n'umunyu baduhaye n'isabune n'agasahuzi k'amavuta ni nakahe kajambo ushobora kubwira abo bagira neza bashoboye kubaronsa utwo tuntu Imana ibahezagire ibongereze umugisha mu byo bitanzemwo ko bitanze bakaba baduhaye umunsi mukuru Imana ibahezagire ibongereze umugisha aho bakuye Imana ihagwirize karindwi reka tugushimire cyane ko mwashoboye kuturonsa Imana ibahezagire okay murakoze n'amaburu mwadukurikiranye ani kiganiro cyacu kirangiriye asiga naho butaha bye bye